Nyandu Silver, Busabusa Oscar, Adolphe, Philippe Nahimana arongoye imbonerakure ku mutumba Camazi, hamwe na Nimona Merance umukuru imbonerakure muri zone Camazi, komine Gisagara, abo ni bamwe mu mbonerakure zirenga ijana zaraye zigize igitero ku ngoro mugambwe CNL iri ku mutumba na zone Camazi komine Gisagara hari nk'igihe c'isahindwi z'ijoro. Isoko ryaco muri komine Gisagara rimenyesha ko izo mbonerakure zose ari zo muri zone ya Camazi. Zishitse ku ngoro y'umugambwe CNL zahanaguye inyandiko z'uwo mugambwe zongera zifata umunyezamu yari ahari bamujana ahantu hiherereye, intumbero ngo yari yo kumwica ariko Imana irakinga kuko yahavuye abaciga. Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere Ndayizeye Alex arongoye umugambwe CNL muri iyo komine ya Gisagara nawe yakubiswe igihe yari karafotora iyo ngoro, akaba yajanywe kwa muganga nkuko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu. Iryo soko nyene rimenyesha ko bubaye ubugira kabiri iyo ngoro y'umugambwe CNL ifutwa inyandiko ubuheruka hari mu mpera z'umwaka uheze. Abanwanyi umugambwe wa Gwasa Agato aho muri komine Gisagara bakabiyamiriza ku gatotezo bariko barakorerwa, bakamenyesha kandi ko igihe cose bahuye n'izo ngorane bitura abajeje intwaro ariko ngo nta ngingo zifatwa. Iyo zone ya Camazi kuri uno wa mbere yari yazindutse igendererwa na Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Uruganda rwa RPA twarondeye Nitunga Gracia Mustaneri wa komine Gisagara kugira ngo ico bivuze ko ariko turamukena.